haraheze umwaka igihugu cibanyi c'u Rwanda ndetse no Burundi biriko birarabana ayingwe kugeza ubwo rero igihugu c'u Burundi gifase ingingo yo kugara imipaka yose yo ku butaka ibahuza n'igihugu cibanyi c'u Rwanda. Ni mu nyuma y'uko rero Uburundi bumaze igihe bwagiriza icyo gihugu cibanyi c'u Rwanda ko cyo bakigira uruhara rero mu kugerageza guhungabanya umutekano w'icyo gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ni mu nyuma y'ibitero bimwe na bimwe byagiye byibasira Uburundi ndetse Uburundi bukajya bugaragaza neza yuko byo byaratewe canga byaragizwemo uruhare na bamwe mu basoda b'igihugu cibanyi c'u Rwanda bafatikanyije no mu hari wari ditabara usanzwe uragwanya Uburundi ubarizwa mu mashamba ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni ibintu igihugu cibanyi c'u Rwanda cyagiye cyamiriza kirabihakana ahubwo cyama kirashinza Uburundi kugira uruhare rero mu mikoranire na bamwe mu basize barakoze ubunyabwoko mu Rwanda by'umwariko yarakozwe mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1994 biganjemo abo muri FDLR ndetse na FRN baba abakorera ngaha ku butaka bw'u Burundi mu shamba rya Kibira nk'uko bizama biratangazwa aho bafise ibirindiro ndetse n'abandi bakorera mu mashamba ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Harakozwe ibiganiro bigiye bitandukanye bigendanye rero no kuba Uburundi bwo kugurura iyo mipaka. Icakora iyi mipaka usibye kuba Uburundi bwarayugaye bugaragaza ko buriko burakingira abana b'abarundi byaragize ingaruka ku buzima bw'abanyagihugu cane cane abajabukaga urubibi baragiye by'umwariko kuzana bimwe mu bifungurwa canke ibidandazwa ndetse by'umwariko n'abanyarwanda bazaga kurangura canga se bazanaga ibidandazwa bimwe na bimwe mu Burundi. Ariko ubu ngo mu Burundi kuba waronka bimwe na bimwe mu byaturukaga muri iki gihugu cy'ibyanyi bikaba bikomeje kugenda biraba ingorabahizi bikaba bizimbye ku rugero rudasanzwe. Kugeza ubu ngo rero byari byitezwe neza yuko uyu mwaka wa 2025 uzotangura imigenderanire imeze neza nk'uko byari byaratangajwe haba by'umwariko kuba haba kubashikiranganje bajejwe iby'imigenderanire na mpuzamakungu nka Robert Ishingiro ajejwe imigenderanire na mpuzamakungu w'u Burundi yaravuze ko ariko harakogwa ibiganiro mu rwego kugira ngo ace rero by'umwariko haratangwa umuco rero ndetse by'umwariko n'amatati yarahari ace by'umwariko arakugwa ko Leta y'u Burundi by'umwariko irakomeza kwagiriza igihugu cibanyi c'u Rwanda kuba rero by'umwariko gikomeje gukorana n'abaroberi biganjemo abo muri Red Tabara. Usibye byo kandi Uburundi bwagiriza igihugu cibanyi c'u Rwanda kuba gicumbikiye bamwe rero mu bagize uruhare mu kugerageza mu gutembagaza canke mu gukora ikudeta ku butegetsi bwo muri Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015. Iyo ngingo cakora igihugu cibanyi c'u Rwanda nikihakana kiravuga yuko rero by'umwariko bamwe rero baba bahari ariko kandi kavuga ko kitopfa kubatanga gutyo gusa mu gihe by'umwariko atakindi gihugu cyo bacyo batanze canga se by'umwariko ngo baboneke uwo bishingira mu gihe bafise impungenge yuko by'umwariko bashobora kuba bogera mu Burundi bagaca bagirirwa nabi bakazongera kongera kubiyoyishyuza. Ibi nivyo rero igihugu cibanyi c'u Rwanda cyo cyasiguye ko kiteguye kuzotanga abo gifise ariko mu gihe hobona ahaboneka abo bishingira mu rwego kugira ngo bizere neza umutekano wabo ndetse batazongera no kwishyuzwa igihugu cibanyi c'u Rwanda. Mu mpera zo gusezera uyu mwaka twasoze 2024 rero by'umwariko haravuzwe amajambo amwe namwe abategetsi bamwe na bamwe baravuze amajambo ku mpande zombi. Icyakora Preza Valentin Ndayishimiye hari byinshi yaragiye atanga na byinshi yagiye asigura ku bigendanye n'uburyo rero by'umwariko imibanire y'u Burundi n'u Rwanda byo bihagaze muri bino bihe. Yarasiguye ko rero igihugu cibanyi c'u Rwanda ari igihugu cigoye kubana nacyo ndetse yaranasiguye yuko by'umwariko kugeza ubu ngubu atazoca rugurura imipaka mu gihe ibyo bifuza by'umwariko bitari byogegwa ko canga se batari babishira mu ngiro. Abategetsi b'u Burundi barakomeje gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko rero bazakomeza gucungera iyo mipaka mu buryo budasanzwe ndetse byaba ngombwa bakongera abarinzi babashanzwe barahacungera ndetse bakongererwa n'ibikoresho. U Burundi ni buryo umunwa rero mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwariko bwifuza kuzogurura iyo mipaka bwakira abo bagize uruhara rero mu kugerageza by'umwariko mu gutembagaza ubutegetsi bwo muri Petero Nkurunziza ngo bitabaye ibyo iyo mipaka izaguma yugaye nk'uko bizuma bigaragara. Ikibazo kiraha nuko igihugu cibanyi c'u Rwanda nacyo cyama cyamiriza Uburundi kivuga ko rero Uburundi bukomeza kugenda burakorakorana cane cane inzego nkuru mu by'umutekano ziriko zirakorana by'umwariko namwe mu basoda cyane by'umwariko abasoda b'abarundi bariko barakoranwa n'iyo mihari
mu shamba rya Kibira aho bama barategura ibitero biremere cane, aho bivuga ko baba bongeye kwibonekeza mu shamba rya Kibira by'umwihariko bariko baragerageza kuzogaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Ibi si ubwa mbere bivuzwe, ndetse by'umwihariko haragiye haravugwa amaprasiyo giturumbuka y'abasoda bagiye baricigwa mu Kibira, mu nyuma y'uko rero by'umwihariko hagiye haravugwa ko mu Kibira hariho amabatayo amwe aritoza ibigendanye no kuzotera igihugu c'abanyi c'u Rwanda, mu nyuma tugaca twumva ngo habaye operasiyo giturumbuka n'u Burundi butoca baramenya uko byagenze, ukumva ngo abasoda bamwe na bamwe bo muri iyo mihari baciye baricwa, baciye barahura n'akaga karemere cane nk'uko vyoma bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Mu bikomeje kugenda biravugwa muri uno mwanya rero, mu nyuma y'amatata akomeje kugenda yibonekeza nuko Burundi bivuga ko bwamaze gushora by'umwihariko amamiliyari ndetse n'amamiliyari mu rwego rwo kugura ibikoresho bimwe na bimwe bya gisirikare bigezweho, mu rwego rwo kugira ngo bashobore kuba bo kwivuna abanzi nk'uko bizoma bigaragara. Uburundi burasanzwe bufise igisoda benshi bavuga ko cyahoze gikomeye, ariko ubu ngubu cyamaze gusa nk'igicika amazi. Ariko ubu ngubu tuvugana by'umwihariko biravuga ko Burundi bwamaze kugenda burashora amahera menshi cyane, haba mu Burusiya, mu Bushinwa ndetse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane mu Ubushinwa rero bukaba buzoronka by'umwihariko akaryo keza ko kwimba bumwe mu butari mu Burundi, by'umwihariko kugira ngo bace bariyishura mu bigendanye n'ibikoresho bya gisoda byama biriko biragugwa nk'uko amakuru yama aradusumira. None Burundi bwa buriko buritegura ihengwano, mu nyuma y'uko kandi bukomeje gutegura abasoda mu makambi amwe namwe, ndetse by'umwihariko bukomeje kugenda burategura by'umwihariko ndetse banakora n'imyimenyerezo cyane cyane mu shamba rya Kibira. Abantu benshi barongeye kugira amakenga kuri ino ngingo mu nyuma y'uko aya makuru amaze kugenda arasohoka, by'umwihariko mu begereye igisirikare c'u Burundi nk'uko vyoma bigaragara. Turagaruka kandi ku vyama biratangazwa aho mu Burundi bivuga ko hari ibikeneye by'umwihariko kuryoherwa by'umwihariko kuzongerwa mwibwirizwa ritunganya intwaro, kugira ngo by'umwihariko duhuze rero n'intunganyo nshasha y'intara y'imbonakazoza y'u Burundi, by'umwihariko guturuka 2040 Uburundi bukaba buteye imbere muri 2060. Ibyo ni ibyashikirijwe by'umwihariko kuri uyo 20 kuri igenekerezo rya 20/2025 na Maite Niteretse, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, aho yariko rero asigura imbere y'inama nshingamateka integuro y'ibwirizwa rihindura rero by'umwihariko ibwirizwa inomero rimwe akarango kaberamye 09 ryo kwigenekerezo rya 13 Munyonyo 2020 ritunganya intwaro mu gihugu, ndetse hanashiguye byinshi bigendanye rero by'umwihariko n'intumbero y'igihugu gifise, haba mu byo kwivuna abanzi ndetse no mu bigendanye n'iterambere no mu mbonakazoza y'u Burundi muri mwaka 2025. Kanze kuri mwese mutwumviriza muri nero joro, ku banywanyi b'ibiganiro byacu, abari mu Burundi, abari mu karere k'iyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi, by'umwihariko mwese ndabahaye ikaze, ndabifuriza kumererwa neza. Kaze mu makuru n'ibiganiro byacu muri uno mwanya, bisonda kwanditse sabone kugira ngo tubane 5 kuri 5 mu biganiro byacu, cyane cyane by'umwihariko ku makuru abari karavugwa imbere mu Burundi, mu karere k'iyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Kaze kuri mwese, reka dukomeze n'amakuru by'umwihariko akomeje kugenda aravugwa. Benshi bari biteze neza yuko rero by'umwihariko ibigendanye n'amatati ndetse n'amahari ariko aribonekeza by'umwihariko hagati y'igihugu c'abanyi c'u Rwanda ndetse n'u Burundi azorangirana na 2024, ariko yaraheze by'umwihariko ibihugu byombi kumvikana by'umwihariko binaniranye, aho buri ruhande rwama gwitaba mwana Urundi. Witegereje neza ikiganiro Perezida Variston Ndayishimiye aherutse kugirana n'ikimenyeshamakuru canke televiziyo mu Fransa izwi nka TV5 Mode, yarasiguye byinshi bigendanye n'imigenderanire y'igihugu c'abanyi c'u Rwanda. Yaravuze yuko by'umwihariko bazugurura iyo mipaka aruko baje by'umwihariko kwakira by'umwihariko abo bagize uruhara rero mu kugerageza mu gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza mu Burundi, ndetse by'umwihariko yaranasiguye yuko uhera ubwo ngubwo imipaka itazongera kugagwa. Yaravuze ko mu gihe bitogenda uko rero Uburundi buzogoma kugura iyo mipaka, ndetse binavugwa ko by'umwihariko muri uyu mwaka mu nyuma y'uko hakomeje kugenda hikangwa ibitero biremere cyane bishobora kuba byo kwibasira Uburundi, na cyane yuko by'umwihariko Uburundi buriko buritegurira neza amatora, hoba harongerejwe bamwe rero mu bacungera iyo mipaka mu rwego rwo kugira ngo umutekano uwizewe neza mu Burundi.
Binavuga ko kandi haba harashyizwe imbaraga ziremereye cyane mu bikorwa bimwe na bimwe bigendanye by'umwihariko no gucungera ikirere cy'u Burundi mu nyuma y'uko byagiye biravugwa ko muri uriya mwaka dusozeye 2024 hoba hari indege zimwe na zimwe zitagira abaderevo izizwi nk'amadrone zoba zarinjiye mu shamba rya Kibira zigacarira ziragaba ibitero nubwo hatigeze haratangazwa imva n'imvano yazo canga se aho zoba zaraturutse, ariko kenshi hagiye haravugwa ko rero mu shamba rya Kibira aba FRN n'aba FDLR n'ingabo z'u Burundi baba ariko bari mu myimenyerezo iremereye cyane. Hagiye haravugwa aba passion giturumbuka by'umwihariko abasoda b'abarundi bagiye baricwa mu buryo budasanzwe ndetse no mu buryo budasobanutse cyane. U Burundi rero bwa buriko rero buragura by'umwihariko ubuhinga bwa none mu bigendanye no gucungera umutekano haba ku butaka, haba mu mazi, haba no mu kirere mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko babashe kuba bohangana n'ibibazo bigezweho cyane cyane mu bigendanye n'umutekano. Varisto Ndayishimiye ndetse n'abategetsi b'abarundi rero barasigura ndetse bakanagaragaza neza yuko rero by'umwihariko icyaba cyiza ari uko Burundi bwakwiyemeza by'umwihariko mu kugerageza mu gucungera umutekano w'abanyagihugu ndetse no gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko u Burundi bubashe by'umwihariko kuba bwakwerekana neza yuko rero ari igihugu c'igihangange. U Burundi cyarahoze ari igisoda ciremere cyane, igisoda gikanganye, igisoda by'umwihariko gifise intumbero ndetse by'umwihariko kinafise by'umwihariko imbaraga ziremereye cyane, ariko gushika ubu cyaracitse amazi mu nyuma y'iko rero mu Burundi bivuga ko hari indongozi zitabereye igihugu, mu nyuma y'iko kandi hama haribonekeza ibibazo bimwe na bimwe by'amabiri basira u Burundi nk'uko amakuru yoma aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho. Hari bikomeje kugenda bigaragara cange ibikomeza kugenda biradusumira bigaragaza ndetse binerekana neza yuko mu Burundi hakomeje kugenda hagaragara ibihe bidasanzwe bigaragaza neza ko bari ko harategurwa ingwano. Ni kumva z'amakuru ye ariko arava mu gisoda c'u Burundi avuga ko rero by'umwihariko kuva muri uno mwaka by'umwihariko w'2025 wotangura u Burundi bwongereje abasoda bacungera imipaka ibahuza n'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda, mu nyuma y'iko rero by'umwihariko hagiye haravugwa ko hari bamwe bajabuka urubibi bagaca baraza guhungabanya umutekano mu Burundi, ariko kandi nubwo byavuzwe na zimwe mu ndongozi nkuru z'u Burundi ntibigenze barasigura ngo bavuge neza bari bo niba boba ari abasoda cange se boba ari abandi bantu basanzwe baba ariko by'umwihariko baraza ngaha mu Burundi nk'uko byoma bigaragara. Witegereje neza ibikomeje kugenda bigaragara rero by'umwihariko biriko biraganisha ku bijyanye no gutegura ino ngwano. Hari abasesenguzi mu bya politike nga mu karere k'ibiyaga binini batanga umunwa mu kugaragaza neza yuko mu gihe amatati yakomeza kugenda yibonekeza ndetse u Burundi bagakomeza kurungika abasoda ku butaka bwa Kongo mu rwego rwo kugira ngo bace barafatikanya muri iyo ngwano by'umwihariko ntibajye umunwa mu kugaragaza ko bishobora kuzoteza intambara mu karere k'ibiyaga binini cane cane by'umwihariko muri kano karere k'ubuseruko. Bakavuga ko rero kandi buri gihugu caza kirashigikiye ikindi bigendanye by'umwihariko n'uburyo bisanzwe birakorakorana canga se bigendanye n'ubunywanyi bisanzwe birafistanye ibyo bihugu nk'uko amakuru yoma aradushira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru akomeza kugenda aratugera rero by'umwihariko akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya aragaragaza ko u Burundi bwamaze gushora akayabo k'amahera menshi cyane mu bihugu bimwe na bimwe nk'igihugu c'u Burusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse by'umwihariko n'igihugu c'Ubushinwa mu bigendanye no kugura ibikoresho bya gisoda bisanzwe biragenzwe mu buhinga bwa none mu bigendanye no gucungera umutekano. U Burundi bwarasiguye yuko rero by'umwihariko ku makuru dukura rero mu begereye igisoda baravuga ko icambere ari umutekano ndetse by'umwihariko muri uyu mwaka w'2025 ata bintu bigendanye by'umwihariko niwe wese yaza arahungabanya umutekano w'u Burundi. Yaravuze ko u Burundi ari igihugu gito cyane by'umwihariko mu bigendanye n'ubuso ariko kandi mu bigendanye n'imbaraga ndetse by'umwihariko n'ibigendanye n'iterambere kigomba kuba cyoba icyambere nga mu karere k'ibiyaga binini. Usibye kuba by'umwihariko u Burundi busanzwe by'umwihariko buzwe kuba bwarigeze gutunga igisoda ciremereye cyane kugeza ubu ngubu abakurikiranira hafi imbaraga z'igisoda c'u Burundi baravuga ko by'umwihariko ari kimwe mu bisoda bisanzwe by'umwihariko bifise ibikoresho bya kera bishaje ku buryo rero by'umwihariko ata muntu n'umwe ushobora kuba byokanga, akora iyo mpamvu baca barajya by'umwihariko ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ata mhoho bafise bagaca barazirongerayo nk'uko
vyoma bigaragara. Hari amakuru avuga ko kandi bagenda by'umwihariko n'ibindi bikoresho bimwe na bimwe atabyo bafise bagacora birongera rero by'umwihariko ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kugeza ubu Burundi by'umwihariko biravugwa ko by'umwihariko bwotanguye kuzana imodoka zimwe na zimwe za gisoda by'umwihariko cyangwa se ibizwi nk'amataxi bidatobogwa n'amasasu bizwi rero kuba byotwara abasoda benshi bikaba byotwara by'umwihariko ibikoresho bimwe na bimwe bya gisoda. Biravugwa ko kandi bariko barazana zimwe mu mbunda ziremereye cyane nk'izo mu bwoko bwa RPG AK47 zivuguruye ndetse na zimwe mu zindi mbunda ziremereye cyane zisanzwe zigezweho zizwi kuba zorasa by'umwihariko mu ntera ndende zikazotwara amasasu menshi cyane ariko kandi zikaba zidafise uburemere ku buryo rero umusoda ashobora kuba yayirukangana cyangwa se yayikorana ahariho hose. Bivuga ko kandi bariko barazana n'ibindi vyuma bimwe na bimwe bya radar bijejwe rero gucungera umutekano ku kirere c'u Burundi by'umwihariko kuba ata muntu n'umwe ariko kuba yakinjiramo atabiherewe uburenganzira nk'uko vyoma bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda radusumira. Binavuga ko kandi mu Burundi by'umwihariko hariko harakogwa amavugurura mu bisata bimwe na bimwe cane cane mu bigendanye n'umutekano ndetse no mw'itumatumanako. Mu nyuma y'iko rero mu mwaka uheze turiko turawusozera haribonekeje ikibazo by'umwihariko cy'amatara atariko araboneka yaka neza by'umwihariko ku kibuga kimwe Rudende ca Bujumbura, kibuga mpuzamakungu cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye. Bivuga ko naho ibintu byinshi biriko biravugururwa mu rwego rwo kugira ngo Uburundi bukomeze kuba igihugu cyiza ndetse by'umwihariko bakomeze gushira mu ngiro imbona kazoza Uburundi bwihaye guturuka 2040 bukaba buteye imbere muri 2060 nk'uko amakuru yoma aradushikira. Kugeza ubu kandi amakuru akomeza kugenda aradusumurira ndetse bamwe benshi banafise impungenge n'uburyo Uburundi buriko burangaje canke burunjiza abasoda benshi by'umwihariko canke ugwaruka rwinshi mu gisoda. Hari amakuru by'umwihariko yama aradusumira agaragaza ndetse anerekana neza yuko rero usibye kuba mu shamba rya Kibira harongeye kwibonekeza amakambi amwe namwe ariko aratoza igisoda ndetse n'imbonerakure ga mu Burundi bakaba bibaza ingwano Burundi bwa buriko burategura canke se bwabyifuza kujamo. Hari n'abandi batajya umunwa mu kugaragaza neza ko mu makambi amwe namwe ya gisoda ariko rero hariko arakorerwa imyemenyerezo ya gisoda cane cane iriko arahabwa imbonerakure zisanzwe arugwaruka arugwaruka by'umwihariko rusanzwe ari abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD. Kuko bikomeje kugenda biragaragara yuko Uburundi bwaba bufashe ingingo iremereye cyane yo kongera by'umwihariko kugerageza guhangana n'igihugu c'ubanyi, ariko kandi hari n'abandi bagaragaza ko icyo gihugu nacyo bwacyo by'umwihariko atari agafu k'ivugwa rimwe mu nyuma y'uko cyagaragaje ko by'umwihariko kiteguriye neza guhangana n'uwari we wese ashobora kuba yokizanamo by'umwihariko imyivumbagatanyo cyangwa se ibindi bihe bidasanzwe nk'uko vyoma bigaragara. Tugaruke ku bikomeje kugenda biravugwa by'umwihariko aho hari ibikeneye by'umwihariko kuzongerwa mu ibwirizwa ritunganya intwaro kugira ngo duhuze rero by'umwihariko n'intunganyo nshasha y'intara by'umwihariko n'imbona kazoza ya 2040 yo kuba duteye imbere muri 2060. Nibyashikirijwe kuri uyu wa 20/0/2025 n'amahitse niteretse umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu aho yariko rero asigura imbere y'inama nshingamateka integuro y'ibwirizwa by'umwihariko y'ibwirizwa rihindura rero ibwirizwa inomero rimwe rero akarongo kaberamye 09 ryo kwigerekerezo rya 13 Munyonyo 2020 ritunganya intwaro mu gihugu. Umushikiranganje aragira ati rero by'umwihariko intumbero y'iryo rero bwirizwa ni ugushira mu ngiro ibyahindutse by'umwihariko mu ntwaro bishingiye ku murakazoza y'igihugu cyifashe 2040 kandi giteye imbere 2060 n'umugambi w'igihugu rero wasubiwemwo w'iterambere ry'u Burundi PND 2023-2027 mu ntumbero yo kwegereza ubutegetsi abene gihugu n'ituze ububasha bumwe ibisata bya leta ndetse n'ibindi iterambere umutekano ndetse n'ibindi bimwe na bimwe.
abandanya asigura ndetse anagaragaza neza yuko by'umwihariko ibiriko birategurwa mu Burundi by'umwihariko ari bimwe mu bizotuma abanyagihugu baragira ubuzima bwiza. Abandanya ati ibwirizwa ryahora rero by'umwihariko rifise utunenge na cane mu bigendanye by'umwihariko no kwerekana aho rero ububasha bw'ibisata by'umwihariko byatijwe ububasha by'umwihariko bumwe na bumwe bugarukira by'umwihariko ntirikijyanye n'ibyahindutse mu mabwirizwa nk'akarorero nk'ibwirizwa risubiramwo rero iringanizwa ry'intwaro, iryerekeye ubutegetsi bw'ikomine n'ayandi harimwo rero n'itunganyo nshasha y'imbibe z'intara, amakomine, amazone, imitumba ndetse n'amakaritsiye, gushira ibisata rero bimwe na bimwe bya leta mu makomine, gukomeza ubutegetsi bwa zone n'ibindi. Yaramenyesheje yuko kandi by'umwihariko iyi nteguro nshasha ije kuroranisha by'umwihariko neza inzego za leta zihari, gutunganya gushasha intara nk'urwego rwatijwe ububasha bumwe na bumwe, gushira kugira rero ibwirizwa inomero 1/2009 ryo kuwa 17 ntwarante 2005 ritandukanya imirimo ya politike n'imirimo isaba ubuhinga mu ntumbero yo guhuza igihe nk'uko vyoma bigaragara. Yaragarutse by'umwihariko kandi kubikomeje kugenda biravugwa n'ibindi bimwe na bimwe cyane mu ntumbero Uburundi bufise by'umwihariko nk'uko vyoma bigaragara, ariko kandi aca arasigura ndetse aranekana neza yuko Burundi by'umwihariko bwama buriko burategura ibihe bidasanzwe bishobora kuzotuma by'umwihariko abarundi bamwe na bamwe bongera kugira ubuzima bwiza. Uyu munsi kandi kuwa mbere kwigenekerezo rya 20/0/2025 nibwo by'umwihariko President Joe Biden yarahiriye kongera gusura mu mabanga yo kurongora leta zunze ubumwe za Amerika. N'umuhango witabiriwe n'abategetsi bamwe na bamwe bagiye batandukanye. Usibye Bill Clinton warongoye leta zunze ubumwe za Amerika, harimo by'umwihariko abashoramari bamwe na bamwe nka Elon Musk uza mu bakire ba mbere mw'isi by'umwihariko canke mu batunze. Harimo kandi by'umwihariko nka Barack Hussein Obama yarongoye leta zunze ubumwe za Amerika. Harimo kandi nka Mike Zuckerberg arongoye by'umwihariko ibigo bimwe na bimwe by'itumatumanako birimo nka Facebook, nka WhatsApp ndetse by'umwihariko n'ibindi bimwe na bimwe nka Instagram. Hari n'abandi bategetsi bamwe na bamwe n'abandi bavuga ari kijana muri leta zunze ubumwe za Amerika. N'umuhango wabereye mu mugwa mukuru Washington DC, ndetse by'umwihariko aho Donald Trump yavuze yuko ibigendanye by'umwihariko n'ubuzima bushasha n'ibindi byose bishasha bitangwe. Mbashimire.